birabaza kubona abaririmbyi bakera bafuye ataco basize nka Christophe Matata yafuye atanzu nimwe kabisa uno munsi Kireko ujya batazira Sakubu n'umustara akomeye cyane Kireko akina ninde baramuzi mugabo imagine na kinafise yovuga ati je nakuye muri ninde niki sivyo birababaza kubona umuririmbyi nka Kidumu gushika n'ubu aracapanze muri Kenya mu Burundi ata parcelle afise kandi ari cyamamare ni kuvuga rero ivyo bintu byo dushaka umuziki wacu utera imbere donc nzamugire subscribe kuri Chiza TV muzobona mu journaliste wabo mugufi ya bashikiriza amakuru urabona iyi ni televiziyo benshi batayizi aba bavuye mu Rumonge kurondera Freema boy bakorera mu Rumonge murumva baje kurondera amakuru ibujumbura merci ku rugendo mwagize ama mubafasha urumva ko abantu bitanga muri Kongo canke mu Rwanda bo biva kuki donc abanyarwanda nakosa bafishe ikosa iri mu bapresenter abatuma ko barirenze ugasanga umuririmbyi mu Rwanda bamwaye miliyoni 30 canke 40 umuririmbyi w'Uburundi bakamwiraki 8 azogura umuduga ryari canke nihajya rero abarinzi b'Uburundi turafekinga life ugasanga umwe akora kubesha ko afise miliyoni kumbe iri je muye na president wacu General Neva ikintu nshaka kumusaba sikindi cyambere ryo no shaka kumusaba gusa dusabire ama kampuni y'amashira hamwe amashira hamwe iwacu dufise amashira hamwe menshi ashiremo ukuboko mu barirenzi c'est tout yabo yo n'indirimbo yitwa Only You baby no 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 mini wako usiwasikie wazushiao tupo salama yapo n'indirimbo nakoze no mwigemetwa Estela kabisa abenshi barabibwize ico bavuga kuri iyo ndirimbo ngo Freema boy akunda kuririmbana cyane nabigeme kubera ikico kintu my brother ndaba support jewe uko twovugana mugasino bivugiranga kumbure ushaka kunsaba ibindi cyangwa tukavugana ibindi ibyo biratandukanye yes hari umuntu ashobora kuvuga ngo yabaririmbyi babiri canke batatu bahuye baba bari ku kintu kanaka hari foto twabaye muri kumwe na Roriro mzizwa jiwe atubwiye kari gikorwa gishasha tucitegana avec video cyane Yes my people mumeze gute muraho murakomeye ni Ardo Promoter ekiwe bamasho Mr Connaisseur yes no Africa amfano wa ambassador muhuza na bidanure Mr Kampinzani brand camera sin master head paturi buja to buja flavor nize kuri kurabona umusaza turi kumwe cyukora subscribe ngaho nasuri ni Freema boy ikirato ni wewe nize kwa mambo vipi my brother poa umeze neza ni Freema boy reka ndagukeze kwanza wabereye my brother merci Freema boy uri umuntu ndabona ukundwa n'abana cyane ngaha muri kota abana baragaza gukurikirana yes uwe kubgawe bifata gute no cyambere music ijana n'urukundo je no muri rinje ni sishobora kwishira hejuru kandi mwikota nyene niyo navukiye ndakunda abantu bose ugwaruka abantu bose basanzwe bose ndabakunda Freema boy uri umuririmbyi usanzwe bikora neza hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ariko ndifuza kumenya hajya Freema boy uno mwaka ibikorwa byagenze gute twabonye indirimbo menga ziga kuri 2 gusa bo ndibaza yuko muri December ariko rasohoka indirimbo nyinshi z'abaririmbyi agenda afise target yo gusohora indirimbo muri 2023 ni kuvuga ati zotangura n'umwaka jewe afise amakolabo menshi ya Lolilo na diwani bandi dufise ibikorwa byinshi tubiri muri studio ni kuvuga yuko rero umuntu nugusora video zimeze neza urabona ko umuziki wacu maze gukura ko turakora umuziki nukuvuga dusora ikintu gikomeye cyane so gusora indirimbo ngo ciguma nga misite canke amusora indirimbo ushika kure kabisa Freema boy utubwiye uti 2023 je anzoza ndi fire kuri video Nina Freema boy kandi akunda guruhereza audio video abenshi bari bazango ni kuri afise uburyo bwinshi ni kubera iki my brother ni kubera ko agafaranga kahari nyene audio video iragoye video iragoye ukabona umuririmbyi asohoye indirimbo ifise amasanamu aba yakoze cyane niyo mpamvu mu gusora ikintu tubanza kwipanga cyane si kuvuga ngo Freema boy ifise amafaranga no dufise abantu badusupportinga
iyo hageze ko dusora igikorwa barashiramo ingufu cyane. Yes, ni ibihe bintu Freema Boy bikunda kumugora mu muziki wiwe? Ikintu cya mbere si Freema Boy gusa abarinzi bose. Ikintu kitugora ni kimwe, support dukeneye support, abarundi bagire support. Urabona igihugu cyacu nico gihugu cya mbere gikunda kwakira abandi baririnzi bo hanze cyane, kirakira abarinzi bo hanze cyane. Me twige rero gukunda iby'iwacu. Donc niba akundisha abarundi umuziki uburundi kuryoshye, tuzogira n'amakonsere mu bindi bihugu. Mugabo gihe tutakunda by'iwacu tuzokwama twakira abandi. Abenshi mu baririmbyi nyene bararira ngo amakonsere ntari karaboneka mu gihe bariko barakora. Kuri Freema Boy bimeze gute ku ruhande rwa concert? Concert ziraboneka mugabo rero aha iwacu aro ikintu cy'ubumenyane. Bo utari ari ama group ubu abarimvyo muri nord n'abarimvyo muri sud. Ibiteramo ko biraba ugasanga nibajya nyene bo muri nord barikorana, twege bino tukatwikorana. Mugabo nakiruta Imana ko twese turakora. Nk'ubu Freema Boy nzoba ndi muhingi kobero kuri Noel. Bose vyose ni target yukoze neza turagira. Nzoba ndi muhinga kobero kuri Noel, kuri Bonane nzoba ndi mu Kigoma. Kigoma. Yes, nitwovuga ngo Freema Boy n'umuririmbyi ari karaza ahubwo uri umuririmbyi je nakomeye kuva kera. Ndifuza kutubwira ni target nike kintu wifuza gushikako mu gihe abenshi bibaza ngo umuririmbyi bitu muri legend ntaragera ku ntego, kuko twese twifuza ko umuziki wacu tubona wateye imbere. Ni target re Freema Boy ifuza? Target yanje ni kubona yuko twese abaririmbyi Big Fizo, Lolilo, kiri umuririmbyi w'Uburundi yishime ku muziki wiwe. Birabaza kubona abaririmbyi bakera bafuye ataco basize nka Christophe Matata yafuye atanzu nimwe. Uno munsi Kireko ugiye batazira sakubu n'umustar akomeye cyane. Kireko akina ninde baramuzi. Mugabo imagine nakina fise yovuga ati je nakuye muri ninde niki, sivyo? Birababaza kubona umuririmbyi nka Kidumu gushika n'ubu aracapanze muri Kenya. Mu Burundi ata parcelle afise kandi ari cyamamare. Ni kuvuga rero ibyo bintu byo dushaka umuziki wacu utera imbere. Donc kiri umuntu wese azi yuko akunda umuziki ndundi awukunde. Yes, kuri icyo nyene kuri mwebwe abaririmbyi ubona habuze iki cyangwa ukogwa iki kugira ngo buri muririmbyi wese aronke parcelle cyangwa aronke imodoka kugiramo? Bivana n'isoko ry'umuziki wacu. Ayo wacu dukunda copy cyane, ugasanga umuntu akwa gusaba indirimbo muri Bluetooth. Toga indirimbo zacu ubu zigugwa muri YouTube, ukabona indirimbo yanjikirato nakoze na Stanisha yashise kure, niko ni indirimbo yamayigwe cyane. Bo ni kuvuga yaraguzwe cyane. Ni kuvuga rero yo turakora umuziki tumenye yuko dukeneye support. Dukeneye abarundi abanyagihugu basabe hajya batelefona ku radio basabe indirimbo z'Uburundi gusa. Ugasanga umusuma nigeze kuba ndi kuri radio y'igihugu, radio RTP, ndiko ndatanga ikijyano umunyagihugu wa telefone yavuga ati shiramo indirimbo ya Harmonize ari je ndi mu kiganiro. Ni kuvuga rero wera bakunda kuzivuza no mpamvu yazisa. No, si jewe. Wera bakunda kuzivuza. Iyo bavuza indirimbo zacu zotoka sana. Freema Boy hari imyidogo idasanzwe haba mu presenter cyangwa mu bari imyidogo iracana abantu batunganya ibiteramo ngo baraha amahirwe abantu bavuye hanze y'igihugu cyane mu Rwanda. Ndetse niyo umuririmbyi wo ngaha akoranye igikorwa n'umunyarwanda bavuga ngo umunyarwanda ashobora guposta ngo nta posta link. Kuri we Freema Boy bivuze kwiki? Reka mfatire ngaho Diamond kwanza yegeze kudutuka, sikudutuka yeye yaduha impanuro yavuze ati imiziki y'Uburundi izoherera mu Burundi no mu Rwanda. Nivyo mugiye banda nanje ndakubaze gato ngira umuririmbyi w'Uburundi amaze kugira igiteramo muri Tanzania. Na numwe sindavyibaza Kristo Sapige hayi. No, Harmonize no yamutumye. Wow. Na muririmbyi w'umuntu azoja gukora concert muri Kongo canke mu Rwanda. Bo biva kuki? Donc abanyarwanda nakosa bafishe. Ikosa iri mu bapresenter abatuma ko abaririmbyi. Ugasanga umuririmbyi w'u Rwanda bamuhaye miliyoni 30 canke 40. Umuririmbyi w'Uburundi bakamwiraki 8. Azogura umuduga ryari? Canke nihajya rero abarinzi b'Uburundi turafekinga life. Ugasanga umwe akora kubesha ko afise miliyoni kumbe iri bimeze na kweri iki rero bajya batuma ko barirenze bafata amafaranga
bayashire mu baririmbyi b'Uburundi kabisa dushaka nk'ubu ndakubaze wari umujournaliste mbwira izina ry'umushikiranganje ajejwe imico n'akaranga nitwa nde imico n'akaranga nta no menye izina kubera no ni kubera niko namukubaza kubera we urya niwe ajejwe ibintu vya culture mugabo umubajije vy'imiziki wapi mugabo kagenda ukamubwira ati Francine niyo saba arabikubwira kubera baga bakurikirana nabijya vy'umuziki wacu menga byarabaye nuze rero twige rero gukundisha umuziki nkamwebwe ico tubasaba ama television online murakora neza mugabo gasanga rero bamwe bagira ibintu vyo ngo turamuvumbuye gutukisha umuziki nabo barica umuziki imyidogo ni myinshi mugabo dushaka inama y'umushikiranganje ajejwe imico n'akaranga by'umuziki badutumeko abenshi baridoga ngo iyo umuririmbyi agiriwe amahirwe agahura n'umukuru w'igihugu akenshi ngo arabura ivyo amusaba kuri Freema boy hamwe ugirirwa ayo mahirwe niki kintu ubona woshira imbere mu gusanzwe uri umunyamuziki je muye na president wacu General Neva ikintu nshaka kumusaba sikindi cyambere ryo no ushaka kumusaba gusa dusabire amakampuni y'amashirahamwe amashirahamwe iwacu dufite amashirahamwe menshi ashiremo ukuboko mu baririmbyi c'est tout kuko president ndibuka ari umunsi umwe bigeze kuvuga ati giye nyakwigendera president Peter Nkurunziza itavye Imana bige bavuze ati batanze ijambo ati amaradiyo yose avuze indirimbo y'Imana gusa barabikurikije President nubu nawe yovuga ati uno munsi shaka aba DJs wa club ama radio y'u Burundi muvuze indirimbo z'abarundi ari president bivuze uko kabisa ndibaza akivuza ico kintu kabisa amo ocha pembeni ya don kuvuga rero president we byose avuze iyo jambo akadusabira mu bashinga amateka ibintu byose byogenda neza kabisa kuri Freema boy urafise icyo wosaba ariko ndifuza kutubwira tugarutse mu muziki cyane wawe Freema boy duhaye indirimbo uri kumwe na Estera ijya ndirimbo uri kuraraba feedback byagenze gute mu gihe itafatishije cyane nka ikirato yabuze iki my brother ijya ndirimbo ikirato ikirato stanishe twayikoze neza ndibaza indirimbo abantu bakorera donc namuno musi ngiye gukora ibiteramo hariya ikobero imuhinga ni kure nino turi kabisa natumiye ko kubera ziga ndirimbo nyama gukora ikintu kikagenda neza ndibaza ikirato nakunze ahantu Esther yavuze ati ni wewe kirato naronse kinkwiriye donc ari ahantu benshi bumvise iga ndirimbo batayitahura neza kijya kirato cha Esther jana isi kirato kwera iki n'urukundo tugira ikintu abantu bumve ko twarinze urukundo ruri ndane ruri danger ijya ndirimbo vema yarashikanye kure kandi ni ndirimbo ikurinjirizamo amafaranga muri YouTube kabisa nimekubali gato my brother kama fikari Freema boy yo ni ndirimbo itwa Only You kabisa baby no mini wako usiwasikie wazushiao tupo salama yapo ni ndirimbo nakoze no mwigemetwa Estela kabisa abenshi barabibwize ico bavuga kuri iyo ndirimbo ngo Freema boy akunda kuririmbana cyane nabigeme kubera ikico kintu my brother ndaba support abigeme kuba support cyane Queen n'umuririmbyi akomeye cyane kandi wakera kabisa akene support Estanisha arabizi mugabo nibaza yuko muri 2023 ari iminduka cyane kabisa ngiye gusora indirimbo z'abandi ba nouvelle generation ama legend nuhe muririmbyi ngaha mu Burundi ubona ko yashobora kukugora mu gihe uba wipfuza gukorana nawe igikogwa kiri umuririmbyi sarafise ukuntu asaba budget ega collabo kiri umuntu sariri bo sinzi kuri jewe uko twovugana mugasino bivugiranga kumbure ushaka kunsaba ibindi cyangwa tukavugana ibindi ibyo biratandukanye yes hari umuntu ashobora kuvuga ngo yabaririmbyi babiri canke batatu bahuye baba bari ku kintu kanaka hari foto twabaye muri kumwe na Roriro Mzizwa jiwa tubwiye ko ari gikorwa gishasha tucitegana avec video cyane Freema boy ndarekura audio video yes dusa nabarangiza ikiganiro cyacu nizere ko gira kantu shikirije abakonzi bo kuri Ciza TV abakonzi b'ibikorwa byaba kunzi bakunda umuziki w'u Burundi n'abakonzi yes abakonzi bakunda impinduka mu muziki w'u Burundi zamugire subscribe kuri Ciza TV
nzobona mu journaliste wabo mugufi ya bashikiriza amakuru urabona iyi ni televiziyo benshi batayizi aba bavuye mu Rumonge kurondera Freema boy bakorera mu Rumonge murumva baje kurondera amakuru ibujumbura merci ku rugendo mwagize ama mubafasha urumva ko abantu bitanga bakorera mu Rumonge baje ino kugira ngo tutange amakuru rero bashaka support yanyu ama mugire subscribe kuri TV ico no vuga coco gusa abafanzi b'umuziki ndundi umuziki umaze kuba mwiza reka nshimira abarinzi akora bikora neza Benturo wakoze indirimbo ya bien Kingorongoro Big Fizzo ari ku indirimbo ya bien Satbi Mr Champagne album bo donc abo bakora bikora ama dukene support ikindi cyo no saba gusa coco TV online mukora uko nyene kabisa imani bezagire nizere ko n'ikindi gihe twadugukenera zo kuronka byoroshye my brother je ndino mugabo nabivuze yuko itariki 24 nzo ndi muinga kobero ku mupaka wa Tanzania kuri bona nenzo bandi Kigoma kabisa hose mu biteramo no kuvuga ati imani bezagire mugira urugendo gwiza natwe turagushimiye my brother kira bitano bibike neza merci reka ndagushimire nawe hedi zirimwe urabana natwe nizire ko wabonye ukari kumwe ari Freema boy ni Ardo promoter ke bamasho Mr Coneserious Noir Africa amfano wa ambassador mhuza na bitadanure Mr Campizan brand camera ya Risiri master twasha buja to Burundi buja to Buja forever shout up to you man goheza ge